Murakaza neza kuri Kivora Media. Hari imvugo tumaze igihe twumva mu kibano bavuga bati uriya muntu ni Nk'Iyimbwa. Ariko abantu benshi ntibamenya ico baba bashatse kuvuga. Akenshi baba bavuga umuntu yafashe imyitwarire ibabaza abandi, idafise indero canke ubutungane. Muri iyi video ntitugiye kwemeza ko hari abantu bahinduka imbwa koko. Ahubwo tugiye kuvuga ku myitwarire ituma abantu bakoresha iyo mvugo bakabona ko umuntu yabaye imbwa. Nimba ushaka kubaka ubuzima bwiza n'imibanire myiza, gumana natwe kugeza ku mpera y'iki kiganiro. Kandi nimba utarakanda subscribe, bikore ubu nyene kugira ntuzotangwe n'izindi nyigisho za Kivora Media. Uyu munsi turaraba ibintu 10 bituma abantu bavuga ko umuntu afise imyitwarire nk'Iyimbwa. Ikintu cya mbere, nta kubaha imipaka mu mibanire. Bavukanye ba Kivora Media, ikindi gituma abantu bavuga ko umuntu afise imyitwarire nk'Iyimbwa ni ukutubahiriza imipaka mu mibanire. Hari abantu bavuga bati ntaco bitwaye, ndaganira n'uwo nshatse wese, ariko ikibazo si ukuganira n'abandi. Ikibazo kiba igihe umuntu atangura kwinjira mu mibanire yangamira urugo canke urukundo rw'uwundi muntu. Nk'akarorero, umuntu azi neza ko uwundi yubatse urugo, ariko akabandanya kumwandikira ubutumwa bw'urukundo, kumuhamagara mw'ijoro canke kumuresha. Iyo myitwarire ituma abantu benshi bavuga ko uwo muntu atagira indero. Kubaha imipaka bisigura kumenya guha aho uhagarara. Si umuntu wese ubona uba ufise uburenganzira bwo kwinjira mu buzima bwiwe. Hari ibintu bikwiye kubahwa kugira amahoro agume mu miryango no mu kibano. Abantu bamwe batakaza inshuti, akazi canke icizere kubera kutamenya aho bahagarukira. Bashobora kuvuga amajambo y'urukundo ku bantu benshi icyarimwe, bakabaha ivyizigiro bitari vyo, hanyuma bagasiga imitima yabo yakomeretse. Nico gituma abantu bakunze kuvuga bati ntaco yubaha. Iyo mvugo iba yerekana ko umuntu atakigendera ku ndangagaciro zo kubaha abandi. Nimba ushaka kubahwa, banza wubahe abandi, wubahe urugo rw'uwundi, wubahe urukundo rw'uwundi, kandi wirinde ibikorwa bishobora gutera amarira abandi. Icyubahiro ntikigurwa n'amafaranga, cubakwa n'imyitwarire yawe ya buri munsi. Hari umusore yakunda kwiyegereza abakobwa bose, harimwo n'abari barasezeranye canke bubatse. Mu nyuma igihe yashatse kubaka urugo rwiwe, nta numwe yamwizera kubera izina yari yarubatse. Yamenye bitevye ko ico umuntu abiba arico agaruka akimbura. Nimba ushaka ubuzima burangwa n'amahoro n'icubahiro, ja wubaha imipaka mu mibanire. Kubaha abandi ni kimwe mu bimenyetso by'ubwenge n'uburere bwiza. Icya kabiri, akunda gukoresha abandi kugira aronke inyungu ziwe bwite. Ikindi gituma abantu bavuga ko umuntu afise imyitwarire nk'Iyimbwa ni ugukoresha abandi nk'ibikoresho vyiwe, aho kubafata nk'abantu bafise agaciro. Hari abantu baza mu buzima bwawe batakuzaniye urukundo canke ubugenzi nyakuri, baba bakwegereye kuko hari ico bagushakako: amahera, akazi, ubufasha canke izina. Iyo bamaze kukironka baca baguta, bakagenda nk'aho batigeze bakumenya. Nk'akarorero, ushobora gusanga umuntu akwandikira buri munsi iyo agukeneye, ariko igihe ikibazo ciwe kirangiye ntiyongera no kubaza amakuru yawe. Ivyo vyerekana ko yari afise inyungu, atari urukundo canke ubugenzi. Mu muryango canke mu rukundo, iyo ngeso irasenya cyane.
Hari abakundana imyaka myinshi ariko umwe muri bo aba yarinjiye muri urwo rukundo kubera ubutunzi canke inyungu. Iyo ivyo birangiye urukundo narwo ruca rurangira ako kanya. Nico gituma abantu bavuga bati ntaco akunda uretse inyungu ziwe. Iyo ni imyitwarire ikomeretsa imitima y'abandi kandi ikonona icizere. Ariko umuntu afise indero aratandukana n'ivyo. Ashima umuntu kubera uwo ari we, atari kubera ivyo afise, azi ko urukundo nyakuri, ubugenzi nyakuri n'ubuntu budashingiye ku nyungu. Hari umugore yafashije inshuti yiwe kuronka akazi. Amaze kukaronka, uwo muntu ntiyasubiye no kumuvugisha. Mu nyuma igihe nawe yashikiwe n'ingorane, yabaye wenyene kuko yari yarahinduye abantu ibikoresho vyiwe. Ntukoreshe abandi kugira urangize imigambi yawe gusa. Wubahe abantu, ubakunde kandi ushimire ineza bagukorera. Umuntu ashobora gutakaza amafaranga akayasubirana, ariko iyo umuntu atakaza icizere c'abandi biragora kugisubirana. Baza umutima wawe uti mbega nkunda abantu kubera abo baribo canke kubera ico nshobora kubaronkamwo. Nimba inyishu iguteye amakenga, uno musi niwo mwanya wo guhinduka. Ica gatatu, ntafise ijambo abesha kandi ahemuka kenshi. Bavukanyi ba Media, ikindi kimenyetso gituma abantu bavuga ko umuntu afise imyitwarire nk'iy'imbwa ni ukutagira ijambo. Uyu muntu arasezerana ariko ntashitsa kw'isezerano. Arabesha atagukebaguza, kandi guhemuka kuri we biba nk'ikintu gisanzwe. Hari abantu bavuga bati ejo ndazi, ntibazi. Bavuga bati nzogufasha, ntibagufashe. Bavuga bati ndagukunda, ariko ibikorwa vyabo vyerekana ikinyuranyo n'ivyo bavuga. Igihe bakubesha bibaye akamenyero. Abantu baca batangura gutakaza icizere. Kandi iyo icizere gitakaye biragora cane kugisubirana. Mu rukundo, umuntu nk'uwo ashobora guha ivyizigira abantu benshi icarimwe. Agasezeranira umwe ko bazokubakana, ariko inyuma akabwira n'uyundi ayo majambo nyene. Amaherezo asiga imitima myinshi yakomeretse. No mu kazi nuko nyene bimeze. Umukozi adafise ijambo arashobora gutuma ishirahamwe ritakaza abakiriya, kuko atawushobora kwizigira umuntu atubahiriza ivyo yemeye. Hari umudandaza yarazwi cyane kubera ibinyoma. Yahora asezerana kuzana ibidandazwa ku gihe, ariko ntavyubahirize. Mu ntango abantu baramwihanganira, ariko uko iminsi yagiye irashira, abakiriya baramuvuyeko. Si kubera ko atari afise ibidandazwa vyiza, ahubwo ni ukubera ko atari afise ijambo. Ijambo ryawe niryo ryubaka izina ryawe. Ushobora kutagira ubutunzi bwinshi, ariko nimba uvugisha ukuri kandi ukubahiriza ivyo wemeye, abantu bazokwizera. Niwirinde kubesha kugira ushimishe abantu mu kanya gato. Ukuri kurashobora kugorana mu ntango, ariko niko kubaka ubuzima buramba. Nimba rero ushaka kubaka icubahiro, ntutange amasezerano udashobora gushika. Vuga bike ariko ivyo uvuze ubikore. Abantu bazokwibuka ibikorwa vyawe kuruta amajambo yawe. Ica kane, ntafise impuhwe, yishimira kubona abandi bababaye. Bavukanyi ba Media, ikindi kimenyetso gituma abantu bavuga ko umuntu afise imyitwarire nk'iy'imbwa ni ukutagira impuhwe. Impuhwe ni ikintu mu biranga umuntu. Iyo umuntu abonye uwundi ari mu ngorane, umutima uramubwira ngo amufashe canke nibura amwihanganishe. Ariko hari abantu usanga bibabera ibinyuranye. Iyo babonye uwundi yaguye, aho kumwegura baca batangura kumutwenga canke kumusebya. Hari n'abumva inkuru mbi y'uwundi bakanezerwa mu mutima,
aho kuvuga bati reka tumufashe, bavuga bati yarabikwiye. Iyo myitwarire ironona ubumwe n'urukundo mu kibano. Mu miryango naho niko bimeze, hari uwo mwubakanye ari mu maganya, ariko mugenzi we aho kumuremesha akamucira urubanza canke akamushinyagurira. Ibyo birakomeretsa umutima kuruta n'ikibazo cyari gihari. Hari umusore yatakaza akazi, yari yizeye ko abagenzi biwe bazomuremesha, ariko bamwe muri bo batangura kumutwenga no kumuvuga nabi. Mu nyuma igihe nabo bashikiwe n'ingorane, basanze ata n'umwe abasigaye hafi yabo. Ubuzima burahinduka. Uno munsi ushobora kuba ukomeye, ejo ugakenera uwundi muntu. Abantu bavuga bati umutima w'umuntu niwo umugira umuntu. Iyo umutima utagifise impuhwe, umuntu aratakaza kimwe mu bintu by'ingenzi biranga umuntu. Ntiwige rero kwishimira iterambere rya mugenzi wawe no kubafata mu mugongo iyo bari mu ngorane. Ntushinyagurire uwaguye, kuko nawe ntuzi ico ejo bizokuzanira. Nimba ari uwo wahaye amagorwa mu majambo canke mu bikorwa, ntibitinde gusaba imbabazi. Umuntu akomeye si uwutera abandi amarira, ahubwo ni uwuhanagura amarira y'abandi. Niwubaka umutima wuzuye impuhwe, ubuntu n'urukundo. Ibyo nibyo bituma abantu bakubaha kandi bakakwizera. Icya gatanu, ntiyemera amakosa yiwe, yama ayashira ku bandi. Bavukanyi ba Media, ikindi kimenyetso gituma abantu bavuga ko umuntu afise imyitwarire nk'iy'imbwa ni ukutemera amakosa yakoze. Uwo muntu ahora abona ko ari intungane, kandi iyo hari ikitagenda neza yamaronka uwo agishirako. Hari abantu ushobora kubereka ivyemeza ko bakoze ikosa, ariko aho kuvyemera baca bavuga bati ni wewe wabinteye, si jewe nyene, abandi nibo babikoze. Iyo myitwarire ituma umuntu adakura mu bwenge no mu mico, kuko umuntu adashobora gukosora ikosa atemera ko yakoze. Mu rugo, umugabo cyangwa umugore afise iyo ngeso arashobora gusambura amahoro y'urwo rugo. Iyo habaye uguswana, aho kuvuga ati mbabarira narakosheje, aca arondera ibituma mugenzi we yibonera ko amakosa. No mu kazi niko nyene bimeze. Umukozi adashobora kwemera amakosa yiwe atuma ishure, ishirahamwe canke ubucuruzi bidatera imbere. Ahitamo kurondera uwo yitwaza aho kurondera umuti w'iryo kosa. Hari umudandaza yahora atakaza abakiriya kubera kubakerereza. Aho kwemera ko ikibazo kiri mu kuntu yakora, yavuga ko abakiriya aribo batagira ukwihangana. Mu nyuma ubudandaji bwiwe bwarasubiye inyuma, kuko atigeze akosora ico yari akwiye gukosora. Kwemera ikosa si intege nke, ahubwo ni ikimenyetso c'ubukure n'ubwenge. Umuntu ashobora gusaba imbabazi ntiyagabanutse agaciro, ahubwo aba yerekanye ko yubaha abandi kandi yifuza guhinduka. Baza umutima wawe uti iyo unkosheje ndemera canke ndarondera uwo ndayagira. Iyo twiga kwemera amakosa yacu, ni iho dushobora kuyakosora no kuba abantu beza kurushiriza. Niwige rero kuvuga amajambo abiri akomeye ariko yubaka ubuzima. Narakosheje, aya majambo arashobora gukuza ubugenzi, akazi n'icyizere cy'abandi. Icya gatandatu, ntakigira icubaha ku bandi, akunda gusebya no gusuzugura abandi. Bavukanyi ba Media, ikindi kimenyetso cya gatandatu gituma abantu bavuga ko umuntu afise imyitwarire nk'iy'imbwa ni ukutubaha abandi no kubafata nk'aho atagaciro bafise. Hari abantu bumva ko kwiyerekana nk'abakomeye bisaba gusuzugura abandi. Mu mvugo zabo usanga huzuyemo ibitutsi, ugutwenga abandi cyangwa kubatesha agaciro imbere y'abantu. Bashobora gusuzugura abakene kubera ubukene bwabo, bagasuzugura abize make
canke bagatwenga umuntu kubera uko asa, ntibibaza ko amajambo yabo ashobora gukomeretsa umutima w'uwundi igihe kirekire. Mu rugo, umugabo canke umugore afise iyo ngeso ahora avuga amajambo asereza uwo bubakanye imbere y'abana canke y'abashitsi, aramukengera aho kumwubaha. Ivyo bituma urukundo rugenda ruzima buhoro buhoro. No ku kazi niko bimeze. Umuyobozi adaha agaciro abo ayobora atuma bakora batishimye. Umukozi nawe adaha icubahiro abo bakorana aronona ubucuti n'iterambere ry'ikibanza akoreramwo. Hari umugabo yari afise amafaranga menshi, yahora asuzugura abantu bose abona ko bamurusha ubukene. Mu nyuma ubudandaji bwiwe bwarahomye, maze bamwe mu bo yahora asuzugura nibo bamubaye hafi. Aho niho yamenye ko agaciro k'umuntu katava ku mafaranga afise. Kubaha abandi ntibisaba kuba ubakunda bose, bisaba kwemera ko umuntu wese afise agaciro nk'umuntu. Icubahiro nico cubaka amahoro mu muryango, mu kazi no mu kibano. Niwirinde amajambo aserereza canke ibikorwa bisuzugura abandi. Ushobora kuyavuga mu kanya gato, ariko ibikomere usize mu mitima y'uwundi muntu bikazomara imyaka myinshi. Nubake izina ry'umuntu yubaha abandi. Umuntu yubaha abandi niwe nawe yubahwa. Icubahiro kiratangwa kugira nawewe uzogihabwe. Icandwi, inda ndende n'inyungu ziwe nivyo biza imbere ya vyose. Bavukanyi ba Media, ikindi kimenyetso gituma abantu bavuga ko umuntu afise imyitwarire nk'Iyimbwa ni ukugira inda nini, aho inyungu ziwe ziza imbere y'ukuri, urukundo n'ubutungane. Hari abantu badashobora gukora ikintu na kimwe batabanje kwibaza bati jewe ndungukira mwiki. Iyo atanyungu abibonamo ntibagira ico bakora imbere, mbere nabo bakunda bashobora kubareka kubera inyungu zabo. Mu rukundo, umuntu nk'uwo ashobora gukunda umuntu kubera amahera, imodoka canke akazi. Iyo ivyo bintu birangiye, urukundo narwo ruca rurangira ako kanya. Mu muryango, hari umuntu ashobora kwima bene wabo uburenganzira bwabo kugira aronke umutungo wose, ntitaye ku marira y'abandi. Ico ashaka ni ukwikungahaza wenyene. No mu bucuruzi ni uko nyene. Hari abadandaza bahenda abakiriya bakagurisha ibintu bibi canke bakababesha kugira bunguke amafaranga menshi. Mu ntango boshobora kunguka, ariko amaherezo bakabura icizere c'abakiriya. Hari umusore yagurishije ubutaka, itongo ry'umuryango atakubimenyesha bene wabo kugira aronke amafaranga. Mu gihe gito yarakoresheje arahera, ariko umuryango warasambutse. Abavukanyi biwe ntibongera kumwizera. Amahera yaraheze, ariko izina ryiwe risigara ryononekaye. Amafaranga ni ingirakamaro, ariko ntakwiye kugusubiriza umutima mwiza. Inyungu z'igihe gito ntizikwiye gutuma utakaza icubahiro, urukundo n'icizere c'abandi. Baza umutima wawe uti mbega iyo mfashe ingingo ndiyumvira inyungu zanje gusa canke n'ingaruka bizogira ku bandi? Umuntu afise umutima mwiza amenya ko ubutunzi nyabwo atari amahera gusa, ahubwo ari izina ryiza, ukwizerwa n'imibanire myiza. Niwige kunyurwa n'ivyo ufise no kurondera inyungu mu nzira z'ukuri. Ivyo uzoronka mu butungane bizoguma biguha amahoro kuruta ivyo woronka mu buryo bwo guhenda canke kubangamira abandi. Icamunani, yanka impanuro nziza kandi yumva ko ariwe azi vyose. Bavukanyi ba Media, ikindi kimenyetso gituma abantu bavuga ko umuntu afise imyitwarire nk'Iyimbwa ni ukutemera impanuro no kwiyumvira ko ariwe azi vyose. Ubuzima bwigisha ko ata muntu azi vyose.
n'umuntu afise uburambe bwinshi aracyarondera impanuro ku bandi, ariko hari abandi iyo bagiriye inama nziza baca babona nk'aho ubasuzugura. Ushobora kubwira umuntu ati iyi nzira urimwo ishobora kugushikana mu bibazo, ariko akishura ati ntunyigishe jewe ndabizi. Mu nyuma iyo ya ngorane ishitse, aho kwemera ko yanse impanuro aca arondera uwo yitwaza. Mu rugo umuntu yanka impanuro z'uwo bubakanye ahora ashusha intonganya. Mu kazi naho umukozi adashobora kwakira gukosorwa ntiyigera atera imbere kuko afata uwamugiriye impanuro nk'umwanzi. Hari umusore yashaka gushora amafaranga mu mugambi wari uteye amakenga. Abagenzi n'abavyeyi biwe baramuburiye, bamubwiye ko yobanza gukora ubushakashatsi, ariko yanse kubumviriza, avuga ko azi ivyo ariko arakora. Amaherezo yarahenzwe, atakaza amafaranga yose. Aho niho yamenye ko impanuro nziza zishobora gukingira umuntu ingorane nyinshi. Kwemera impanuro ntibisobanura ko uri umunyantege nke, bisobanura ko ufise umutima wo kwiga no gutera imbere. Umuntu yemera gukosorwa niwe ashobora guhinduka no kurushiriza kuba mwiza. Nibige gutandukanya impanuro nziza n'izigushora mu bibi. Ntugahakane impanuro yose kubera ubwibone. Ntiwumvirize abakuvugisha ukuri, mbere n'igihe uko kuri kutakunezereza. Hari igihe umuntu akubwira ikintu kidashimishije, ariko kikagukingira ibibazo bikomeye mu buzima. Icyakenda, yaraburiwe kenshi ariko yanka kumva. Umuntu aburirwa kenshi ntiyumve, uwo muntu bavuga ko afise imyitwarire nk'iy'imbwa. Ni ukunanira uguhinduka aho aba yaraburiwe incuro nyinshi. Mu buzima twese turakora amakosa, ariko igitandukanya umuntu n'uwundi nico akora amaze kubwirwa ko hari ico akwiye gukosora. Hari uwumva impanuro akicisha bugufi agahinduka, hari n'uwundi yumva ivyo bamubwiye ariko agasubira gukora nya bintu nyene. Ushobora gusanga umuntu amaze gutakaza urugo kubera guhemuka, ariko akinjira mu rundi rukundo agasubira gukora nya makosa nyene. Hari uwatakaza akazi kubera ububeshi agaronka akandi, ariko agasubira kubesha. Ico kiba cerekana ko ikibazo kitari mu bandi ahubwo kiri mu ngeso yanse guhindura. Abantu nk'abo akenshi bavuga bati ndi uko ndi, nta muntu azompindura. Ariko ayo majambo ashobora gutuma umuntu abaho imyaka myinshi ameze nk'imbwa. Akarorero, hari umugabo yahora akunda inzoga n'intonganya. Umuryango, abagenzi n'abaturanyi bose baramuhanura. Mu gihe gito yarahinduka, hanyuma agasubira mu ngeso ziwe. Amaherezo yatakaza urugo, akazi n'abagenzi benshi. Igihe yashaka guhinduka, byari bimaze kugora gusubirana icyizere cy'abandi. Guhinduka birashoboka, ariko bitangura igihe umuntu yemeye ko hari ico akwiye gukosora. Nta n'umwe atagira amakosa, ariko umuntu ahambaye ni uwemera kwikosora no kwiga ku byamushikiye. Nimba hari ikintu muri ibi bintu 9 wabonye muri wewe, ntukihebe, fata ingingo yo kugihindura kuva uno munsi. Intambwe nto ufata uno munsi ishobora guhindura ubuzima bwawe bw'ejo. Ntukemere ko ingeso mbi zikuganza. Wubake kamere nziza, wubahe abandi, uvuge ukuri, kandi ube umuntu afise impuhwe. Nivyo bizotuma abantu baguha icubahiro kandi bakwizera. Inyigisho nyamukuru y'iyi video ni hari imyitwarire ishobora gutuma abantu bakoresha imvugo zikomeye mu gusigura umuntu, ariko ico gihambaye kuruta ibi byose si iyo mvugo ubwayo, ahubwo ni ukwisuzuma no guharanira kuba umuntu arangwa n'ubuntu, ukwizerwa n'ubupfasoni. Murakoze gukurikira Kivora Media. Ntimwibagire gukanda like, subscribe no gusangiza iyi video abo mukunda kugira nabo babungukire kuri izi nyigisho. Mwari kumwe na Venusta. Murakoze, Imana ibahezagire.